Sustain ehe urya ntabwo Apotre yaronse yatetse umutwe awutekana witwa George Muteti uwo nawe ni wahe ni umunyakenya nawe navuga ko mu Apotre mugabo umusanza adresse uravyumva atagira ishengera abarizwa uravyumva urumva abantu ranabazi ndabazi kubera Sustain agwaye indwara y'icubahiro yego no kwiduza ibitugu uravyubona ko byanahengamye kubera kubiduza cyane byanahengamye arabira ati kuri televiziyo kuri Simbi TV Apotre ni bimwe byo kwikakamisha yerekanye ko ari umuntu yarakomeye mu gihugu yego kandi nibyo yarakomeye kuko na Pacifique yabishigikiye ati yari umuntu akomeye cyane nibe nawe barakomeye nisawa mugabo urugero yakomeye ko sigo gusambishwa ya generale kabisa oya urabyumva ico ni kinyoma mugabo mu nyuma namenye yuko yirukanywe n'akarimi kiwe aranabesha abanyarwanda ngo yazize yuko yatanze akarorero keza ku Rwanda yego na Israel ata Rwanda yigeze avuga na Israel ntavyo yavuze bapi Apotre uravyumva ninde yaragiheze ico kintu ni wa ca gatandatu yabeshe yavuze yuko ngo n'amafaranga ngo kugura ikibanza aho ishengero rya Gaza zamba ryubatswe mu Nyakabiga ngo vyakozwe nawe ngo bicishije ku bantu ngo biwe ngo bari mu mahanga ngo basanzwe bamwemera n'amavuta yiwe arabishe ayo mafaranga arondewe n'umugabo witwa Ruganza w'umunyamurenge icindwi yego cerekana ubuyesiko spirituel bwa Ntuzeye yavuze ngo ariko yageze mu Rwanda ngo yarubatse Sustain wubatse amafaranga ukuye Apotre reka ndakwereka cyo kubaka ashobora kuba yarubatse bwa bubeshi bwiwe yahamagaye umugore wa hano i Bujumbura hano sinamuvuga izina kuri w'umurundikazi bari basanga bakorana imirimo y'Imana muri Gezo de Zambe umugabo w'umudana atafise amafaranga yego yifise yego amubwira ngo namusabira ideni ngo amurungikire amafaranga ngo kugira ngo agure ikibanza yubake ngo afise abantu bari hanze ngo wemeye kuzoyamurihira bakayamusubiza vuba yego uyo mugore agenda atora amamiliyoni muri banki kubera yari afise arubwikira Sustain ko yamwizera yuko yarazi yuko ari umukozi w'Imana yere kubera ubwo wescro abagirako amafaranga amaze kumushikako yarasubije ifaranga nari uwo mugore ayo mafaranga ariko aravuga yahawe n'abanyarwanda yakuye mu Rwanda ububandi yakoze sivyo akabesha kuko yavuze ngo hari umuntu yamubabaje ngo yatumye yandika igitabo ngo cyitwa kubohoka nimba kubohoka ngo mugabo uwo muntu wagombye kumuvuga kubera ngo muri no minsi bayogoje mu Rwanda ngo azengereje akarere kose kandi ngo yaranyansa arantoteza ngo n'umuntu ahagaze ahantu ngo ariko atoteza no kugomba kumara ubwoko bw'abacu bw'abanyamurenge yafatiye kuri ko biravugwa urabona ko muri zidoshe za geopolitike y'akarere urabona mwaba muri ko murazimbatse kandi tuhuza n'abanyarwanda ku bintu bitari bike akabona ataha nicaye rero ko ngiye kubona umuntu kandi Sustain ikintu yihenda ko n'ikintu yibaza ngo abanyarwanda baranyaga oya nibyari sivyo oya izi ni impari za politike z'imirongo y'ubutware gusa n'amanalize yiwanje donc acavuga ati no kwerekana ko ujya muntu nanje ndamwanka canke hari ibintu yankoreye bitari byiza anziza u Rwanda kumbura u Rwanda nte gusa no buribere rumpa nako naje nkaryoka ko bukewe ati canja kwibesha ibihe byiza cyane kuri we mukunzi wa Utamu Podcast tubashimire cyane kuba mukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye hose mu Burundi ndetse no mu makungu abari hakurya y'Akanyaru mu Rwanda namwe tubashimire cyane kuba mukurikirana ibiganiro byacu ariko tunashimire na commentaire mutanga ziri positive atari zo gutukana uyu munsi nk'ibisanzwe n'umutumire wacu Apotre Isidore Mbayahaga nongeye kumugarukana abari bamaze iminsi bambaza ati Apotre yagiye hehe ngira ngo no munsi amakenga araheze Apotre ndaguhaye ikaze muri no episode yacu y'uno munsi. Mwaramutse. Amahoro neza. Ahubwo ni mwiriwe neza. Muragorobye. Ariko nta kibazo kuko nk'ubu haro n'undi muntu yumva ko umuramukije. Yego. Ari nk'ahantu mu gitondo. Nk'ahantu bukeye ubunyene. Nawe ndamuramukije. Mumeze neza. Nta musonga gushikunda ameze neza. N'umutima ntusimba ndibaza.
gasimba ho naba nahwereye uratera agatima karacatera rwose ku rugero rwiza nta bicuro nta kibazo oya reka no kuri mpamvu ndabivuze uko neza pe mpamvu ndabivuze uko Apotre abantu burya tugenda dufise abadutega imitego tugenda dufise ibyiyumviro byiza mu ugasanga na hano n'abadufite imigambi mibi haraho usanga bibaye ngombwa ko hagira nk'umuntu abidushikiriza ugasanga vyakiriwe nabi ugasanga bitumye dusiba umutima canke se tugira nk'ibicuro oya imijugujugu y'amajambo y'abantu canke imitego batega ubuzima badafitiye gahunda kuko ubuzima bwanje mu biganza by'Imana je bifise confiance kandi bifise no kwizera guhagaze neza ndazi yuko atawukoma Imana mu nkokora kugira ngo ikore ivyo yari ifise yego ukuvuga abantu jewe burya banyanka biruhishiriza ubusa sije n'ugwara umutima niyo bazoyigwara jewe wanje uzoguma ukomeye yego ubwo jewe ndiriye imisaya yeje iryinyo rikavunguka muganga ntakura iwanje akura gwawe yeje ungwaye ikirungu n'urwanko nyankaruka kuzuza inda ukaburoka yabaga ku meza sije ndabwirirwa ni wewe ubwirirwa wini imvugo rero nta kintu cyombuza kumererwa neza canke kumva notwenga mu buzima bwanje buryohe kubera nzi ngo naka baranyanka oya urakoze cyane rero Apotre kumeze neza ubwo nibaza ko n'ikiganiro cyacu kiraza kumera neza namaho Apotre sishaka guhera kure nabonye umu Apotre mugenzi wawe ejo bundi yakoze ikiganiro sinzi ko ari mugenzi wawe kuko ni umu Apotre nawe Apotre Sostene n'umunyamurenge Serukiza muhungu wa Ruvugirwa wakoze ayo makuru nayo naribize cyane rero nabonye yakoze ikiyago yakoranye na Isimbi TV mu buryo bwagutse agaragaza ko yabaye mu gihugu cy'u Burundi yabaye muri Kongo abantu mu Rwanda ariko akaba yarabaye mu Burundi aza no komogwa n'umurundi babanye ari we Apotre Isidore Mbayahaga je yatumye ngo bamwomora mu gihugu cy'u Burundi canke se atekezwa mu gihugu cy'u Burundi iki kiyago nacibajije ko mbona ndabana commentaire abantu bagira makenga ese koko bavuga ati Apotre bwa wundi ibi bintu byo kutwiyumvira abanyamurenge ati yabitanguye kera hari uwabivuze mwoko muri commentaire mu bundi aravuga ati wanguha atamanyanga yawe turayazi ngaha mu gihugu cy'u Burundi avuga uwo musostene rero nawe nifuje ko nawe ugira icyo tubwiye kuri ino nkuru yaciye kuri Isimbi TV ni urubuga rwagutse munini ya wanagomba ndarubona go munyarwanda wita Sabe Apotre uyo mu Apotre uramuziho Sostene Serukiza ndamuzi mugabo ibintu yavuze ni kinyoma kuva mu ntango gushika heze novuga yuko ari umugabo abesha inshuro zishobora gusumbiza hema mu yindi mvugo ntavuga ikinyoma wenyene yahindutse ikinyoma yego vrema kuko ikinyoma ca mbere ngira kubwiye yabeshe Sostene si Apotre ntabwo mu Apotre wowe aya reka no kuri Apotre yasengewe kuba Apotre ryari abusengerwa ko nande uwo munsi mukuru canke izo ceremony zabereye he certificat d'ordination kuba Apotre arayifise nivyo yihaye mpava sanga rero navuze we atari uri oya niwe nujya nyene wo kuri yavuze yatanze igano kuri Isimbi TV umunyamurenge umwanditsi w'ibitabo ujya ivyo reka byo kwandika reka sigara anaja kwandika amazina yose yiwe yo kwandika igitabo ntazi no kwandika ndinde ngo sobanura ikinyoma cyo kuri kuba Apotre mbwira uwo mu Apotre rero numvise ntumva ari bishasha Sostene reka dukurikirana ndabivuga uko biri kose reka dukurikirana nabwira abantu umunsi yasengewe ko kuba Apotre nabwira abantu ni hehe ivyo birori byo kumusengera kuba Apotre guhabwa amavuta ba Apotre byabaye byabereye hehe sivyo niyereka abantu certificat d'ordination yoko yaronse uwa Apotre yego niyo abifise sinzogaruka kuri kamera ntuzogaruka reka ubwo umubesha azoba ari wewe nawe uzobutari Apotre yego yego uravyumva
Bijya bintu byo apotre bya Sosthene ni ikintu bita escroquerie spirituelle. Ububeshi bwo spirituelle burimwo ukwiyegereza Imana sindabitahura. Ni ibintu byo kubesha ukabesha mu bintu by'impwemu cyangwa by'Imana ukabyitira ukabivuga ko ari ukuri kandi atari byo, ukiha ibintu udafise abantu bakababona ko ubifise ariko mu mutima wawe ko atabyo ufise ari uruyeri rwagitse. Sosthene urya nta apotre yaronse, yatetse umutwe awuteka n'uwitwa George Muteti. Uwo nawe ni wahe? Ni umunyakenya. Nawe navuga ko mu apotre mugabo umusanze adresse. Uravyumva? Atagira ishengera barizwa. Uravyumva? Urumva? Ega babantu ranabazi. Ndabazi. Yagino avuga ubutumwa bwiza. Atumigwa mu ishengero Gerison des Âmes. Sosthene yasanzwe akoreramwe. Uravyumva? Kubera Sosthene agwaye indwara y'icyubahiro. No kwiduza ibitugu. Urabyubona ko byanahengamye kubera kubiduza cyane. Kubera kubiduza cyane byanahengamye. Arabira ati kuba pasteri ntibimpagije cyane. Reka shireko n'ibyo apotre. Aragenda yihereranya George Muteti. Ati ejo uri kuravuga ubutumwa. Hano mu isengero abantu barubaha ikintu kivuzwe n'umukozi w'Imana kandi w'umushitsi avuze ko yahishuriwe. Jewe ndayaguha mugabo uzuvuge yuko Imana yakoyetse ko ndi apotre kandi umpagurutse mu isengero uvuge yuko Imana iguhishuriye ko jewe ndi apotre ari mavuta mfise. Aho hari mu Burundi hari mu Rwanda mu Nyakabiga. Gerison des Âmes niyo ngaha mu Burundi mu Nyakabiga ho. Urabyumva? Nyakabiga ya mbere uriko uranyumva. Hanyuma uwo muntu arabikora. Amaze kubikora abwira abantu rero yuko Sosthene Imana imweretse ko abaye apotre. Haje hakuvuga ikibazo gikomeye rero. Sosthene ko mupastori wo mu ishengero rya Gerison des Âmes. Ishengero ryamurihira inzu rikamuha n'amafaranga yo kurya. Urumva akaronka n'amafaranga yuko ashobora kwigisha abana bakristo bakamuha. Sibyo? Rero bacyo gusiga ati rero buryo umuntu agize umuhamagaro wa apotre ababaye umuntu atabarizwa mu isengero agenda avuga ubutumwa kandi atacishengero usubira kumufasha na kimwe. Donc bice bigenda ngo avyumva uko mu nyuma. Ati rero hakumbura amafaranga cyo wa apotre ndabuhebye. Navuga yuko muri Gerison des Âmes hari umuntu numwe ariho amwita apotre. Nta numwe. Sivyo? Icambere abesha. Mumbye kubera ndakwereka yuko abesha no kuri titre yihaye. Iyo siyo. Nta yafise. Icakabiri yabesha. Yabeshe yuko ari we yashinze Gerison des Âmes. Ngo yarayikwiragije ni avuga yuko ari wayirongoye mu Rwanda, mu Burundi no kwisi yose. Ikinyoma mutupu. Sosthene ntigaza ashinga Gerison des Âmes. Gerison des Âmes yabayeho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda gushika muri za 2002 abakristo ba Gerison des Âmes bariko bariyegeranya begeranywa n'uwitwa Bishop Mberabagabo Manasse ariko n'abapastori bitwa ba ntuze Babigabo. Uravyumva? Sibyo? Amaze kubigira gutyo rero Sosthene yagino sinze kunyumva. Ndakumva. Yagino nk'umuvuga butumwa agenda avuga ubutumwa mu masengero. Hanyuma kubera abo bantu ba Gerison des Âmes bari abanyamurenge biwabo baramubona ariko aravuga ubutumwa kuri abanyamurenge iyo hari igikorana cyangwa bavuga butumwa ariko batumirana. Bamutumira muri Gerison des Âmes kuza kuvuga ubutumwa mugabo risanzwe rihari. Ico gihe Gerison des Âmes yari gikorera hariya muri Debora yari irongowe na Rusi Magerano umugore wa Kadege.
urabyumva niyo batiza aho bakorera yego Sostene bamuzana nk'umushitsi w'umuvugabutumwa muri Gereza des Âmes isanzwe ihari muri Gereza des Âmes yego ngo ahashike amaze iminsi ahavuga ubutumwa niho yaca asaba yuko bomwakira akaba umumambre w'ishengero n'icaka kivyemeza muri le membre fondateur baje kwa ministre kugira ngo baronke agrema y'ishengero na statut z'ishengero Sostene ntarimo izina ryiwe ntiririmo Provisionnaire w'ishengero nimbere abagabo Manase Sostene atazwi muri ministere no ku rutonde rw'abamambre fondateur atarimwo ahindutse uwashinze ishengero Gereza des Âmes yaritanguje gute Sostene ishengero yigeze arongora rya Gereza des Âmes gushika no munsi niri ko niryo munyakabiga atayigeze arirongora ageze kurongora yo mwisi yose gute Apotre tubandanye tumuganiraho ko numva ahubwo uwo muntu ashobora kuba yarabeshe dushobora kuba tugiye kuganira ku bintu by'ibinyoma byinshi ni sindaheze bigera kuri 6 ibinyoma by'ivyonyene tutaravuga n'ingene yabaye mu Burundi ngaho yego tutaranashikaye ico ni kinyuma ca kabiri rero ca kabiri ntiyigeze atanguza ishengero Gereza des Âmes wapi nta musi ntabwo nivyigeze bibaho oya okay sivyo ica gatatu no gusengerwa ku pastor yego yagiye mu Gereza des Âmes ataraba pasteur bamusengeye ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 2023 asoswe ko amavuta nuwo yatanguje ishengero rya Gereza des Âmes yitwa Manase ari wakirirongoye gushika no munsi nuno munsi none niho yakuye agahuzu Manase none uwo muntu we wumva ico kinyoma yagiye kubesha ariko ari president ngo arongoye komanda yaje ariko biragoye no kuri ba uravyumva nuko byagenze niko yagiye muri Gereza des Âmes none yatanguje Gereza des Âmes ryari sivyo ikindi cyakangaha cya kane sivyo ibitabo avuga yandika ibitabo akabishora Canada bakabigurisha muri Amerika za Australia na za Belgique Nagasazi ntagira ubwenge ariko ashobora kubesha ikinyoma uzi ko abantu bose bazokubeshutse je nibaza ko Sostene gushika no munsi umubwiye ngo yandike amazina yiwe yose yoshobora amoko arimwe Sostene ntazi kwandika iki ibitabo no kavuga akavyandikira muri Kenya amaja duga kwijambo twumve tumenye uko kuri Sostene aranangananze nakoreye ikinyoma ca mbere c'ivyo by'ibitabo umunsi umwe asomye igitabo ico gitabo citwa Ole Ulimwenguni c'igiswahili cyanditswe n'umutanzania yitwa Samuel Magesa ni igitabo abapastori benshi bazi basomye wamara kugisoma abona kirimo ubwenge bwinshi sivyo hanyuma caragenda abwise ngo agiye kwiherera ahantu ngo akeneye kuganira n'Imana Sostene avuga ko aduze ikiriri hariya kwikoreje ngo yagiye gusengera aca avayo avuga ngo Imana ngo yamuhaye ngo kwandika igitabo ngo yamubwiye ngo yandike igitabo aca afata ca gitabo cyandikwa n'uyo Magesa Samuel w'Umutanzania cyitwa Ole Ulimwenguni aragenda yinyegeza inyuma y'igifuniko cacu afata amajambo arimwo ayahindura mu kinyamurenge sivyo muga yandika ibintu biri muri ca gitabo ca Samuel Magesa abishira mu kinyamurenge noneho avuga ngo afise umunsi ngo azokwerekana igitabo ngo yanditse abapasiteri bagisomye bati banza tubwire iyi gitabo ko utaravuga byinshi ko tubona ibintu birimwo ari ivyo muri Ole Ulimwenguni cyo kwa Samuel Magesa wahindura ururimi gusa iyi gitabo de bawe ngo yo urumve ngo je rero ngo ntavyo narinzi ngo yuko ngo hari undi muntu yacanditse ngo niko Imana yambwiye ati reka reka amahimba yawe reka ico babaramubeshuje bati ico gitabo si cawe ico ni muri igitabo kirimwe amazina ngo ya Satana yitwa ngo nizakoyikoyi ngo nizinde ngo nibisigo bigwanira mu kirere se no kuntu bavyanditse mugabe ico gitabo si ciwe ni ca Samuel Magesa
w'umutanzania uravyumva cyose kinyoma ca gatatu ca gatatu muri vya ni ca kane muri vya bindi bitandatu wavuze mpava ngirindwi hari kintu nibutse uravyumva hari ikindi wibutse ica kane icatumye yirukanwa mu gihugu yego n'ingene yirukanye uko yabisobanuye yarabeshe ica mbere yavuze ati jewe nari narabibwiwe n'Imana yuko izonjana mu Rwanda siko yavuze n'Imana Imana yavuze ko yamuhishuriye kandi ko imurungitse mu Rwanda ari yazoja gukorera umurimo w'Imana ibimubwira ngo hataragera sibyo rero nimba ari Imana yari yayimubwiye akaba tuzi inzira z'Imana zirenga ibihumbi yamucishije harya kugira ngo imushikane mu Rwanda aragaruka beshere Apotre Mbayahaga gute ari we yamwirukanye akamukura mu Burundi kandi wumva Imana yari yamubariye ko izomukura mu Burundi ikamujana mu Rwanda no kuvuga Imana yakoze ivyayo inzira z'Imana bazimenye ica kabiri yabeshe kuri iyo ngingo nyene ya kabiri uravyumva si Imana kuko iyo iba ari Imana yari kuyibeshera inzira yaciyemo atari yaciyemo kuko yari kuba inzira y'Imana yaba koko narabikoze kuvuga ati Imana kumbe yarankoresheje mugabo muri ivyo bintu avyakoresheje nta kimwe Sostene yari afise ibintu vy'amarementa vy'amaescroquerie spirituelle yiwe ikintu yavuze kibo shobora kwemeza cabaye ubeshi bufatiye kuri mpwemu nukuntu yavuze ko yaronse umubonano kwa vice president yitwa Sinunguza Terence je twarakorana wari muri protocol dishe kuri protocol wiwe ico carabaye nivyo nuwo mubonano nije nawusabye nawusabira Sostene no kumwinjiza mu biro kwa vice president namwinjije ico nta kinyoma kirimo aho yavuze ukuri kuko yavuze ukuri mugabo icari kimujanye nico yagombye kuvuga ntiyakivuga neza kuko yavuze ngo muri ico gihe ikindi yaciye anabesha ngo yamaze ngo amasaha ane bariko baganira na vice president ngo amubwira yuko ngo yogenda bukebuke kubera ngo shewe muri protocol yitwa Mbayahaga ngo hari ibintu bari mu ngo byo kumugwanya siko yavuze Sostene warabesha ico yakubariye ndakizi wasabye umubonano w'umuntu gwaye kuko kenshi hari igihe umuntu yarondera umutware bajya bamujejwe bamukorera babanza kukuba tumubwira iki kugira tumenye umwanya tugusabira ingene ungana Sostene anangananza arampamagaye tugiye muri ville nijo namujanye wanashaka muri restaurant turicara kugira ngo sobanure ibintu biri très important agiye kuganira agomba kuganira n'icegera cy'umukuru w'igihugu ndicara atumviriza rero ati jewe ndari mu masengesho ubu bubeshi bwiwe imbuga hwanira zibakamanya uravyumva ati rero ati Imana ijya kumpishurira ikintu gikomeye ngomba kubwira vice president kandi ciza kagira inkuru bimeze gute ati ndari mu masengesho ndi mwiyerekwa ati Imana inzanira indege irayinyereka aho iyo ndege ikaba yuzuye abantu aho ati mugabo nta mupilote yari ifise ati rero ya ndege mbona mu kanya gatoya icitse igihugu cy'u Burundi aho ati rero mu nyuma ijwi ry'Imana arambwira ngo genda umbwirire naka avuga ngo Sinunguza nyene vice president kuko ari we ngize umupilote w'indege ubu ugiye kumubwira ko azoba president niwe ko niko nikugiye kumubwira ku mutima ariko cyangwa ati sijewe n'Imana sha hamwe ntukurondera umubonano cyane bageze nabi reka nawe ukuronderere akwakire mugabo yizwiza namubwira ati umviriza nakubako akaba aje kukubwira ivyo yambariye kandi bigenda bikubariye mugabo umenye yuko ugira wibwe uravyumva sivyo
kuko igituma yagira yibwe asubiye inyuma yavuze ngo ikimenyetso ngo cyuko uwo muntu ari wazoba ngo uwo mupilote w'iyo ndege w'iyo ndege yahindutse igihugu ngo nuko yemera gufinansa mwikorane ciwe ariko arategura cyane byuma aha rero yaronse ikindi kintu yuririrako kandi agiye kubwira uwundi muntu nawe asenga amubeshe ko ari Imana yavuze kandi atari byo ibyo vraiment seguza yamubwiye nti yewe yambari ibi nibi ibyo bintu bije ko n'uwescro aje kurondera ko amafaranga ibyo nimba yimubariye yambesheye ntabyo yavuzemo ivyo ariko ntabyo yavuze ibyo mu kiganiro yavuze ibindi sibyo rero ndibaza yuko kuri ico gihe icya gatatu yabeshe kuri iyo ngingo ati jewe Sostene nari umugenzi akomeye wa perezida n'umudamu wiwe sibyo ati na première dame yamuvuzemo sibyo none gashaka papa utaha umuntu yo umugenzi wa perezida bakaba bavugana ku telefone misi yose bakaba bongera bahora basangira ku kirimba akamutumako sibyo ariko mu nyuma bimeze gutya atagucanamo kwabayeho tuvuge inzego z'iperereza zomutumako gute ngo zimwirukane ivyo nivyobaho ivyo nivyo bishoboka oya ntibikunda bishoboka tizari yarabeshe sibyo ariko nagira mpishurira abantu ikindi kintu yabeshe Sostene ninda n'indesho yiwe na akaja kubesha abantu kugira yikomeze kuri televiziyo gusa ngo yinjiye ngo muri documentation ngo asambishwa ngo na General Adolphe Shimirimana yatwara documentation ngo n'intumwa zine zavuye kwa perezida ngo yarungitse ariko uravye igihagararo ca Sostene n'umuntu wo gusambishwa na administrateur d'etat wa General wa renseignement ujya Sostene urumva yari umuntu afise ibikorwa bikomeye byatuma bamusambisha uko biri kose agasambishwa no uri hejuru umugabo ko tuzi nasenye mikora nibaza ko idahera ku muntu wo hejuru ako uyosambishwa na General gute atwara perereza uyu Sostene kubera ubuhanga yari afise yavuga ko yari yatanguje gerizo desa ubuhega mwana wa mama kurumva yaravuga kuri televiziyo kuri Simbi TV apote nibimwe byo kwikakamisha yerekanye ko ari umuntu yarakomeye mu gihugu yego kandi nivyo yarakomeye kuko na Pacifique yabishigikiye ati yari umuntu akomeye cyane nibe nawe barakomeye ni sawa mugabo urugore yakomeye ko siko gusambishwa ya General kabisa oya urabyumva ico ni kinyoma reka rero mbwira abantu ukuri icamwirukanye kuko amaze kurira kiya kiganiro naragaje ndondere uyu muntu ikintu cyamwirukanye kwabeshe ko ari je naye ntabaze ko atari jewe mu by'ukuri anyegeje iki niho mu nyuma nabaza yaravuzemo igikorane cy'imakamba muri ico gikorane byose yonari kandi nta makasete yo cyangwa umutongo numviriza jewe mugabo mu nyuma namenye yuko yirukanywe n'akarimi kiwe aranabesha abanyarwanda ngo yazize yuko yatanze akarorero keza ku Rwanda ata Rwanda yigeze avuga na Israel ntavyo yavuze bapi apote urabyumva ninde yaragiheze icyo kintu niwashaka kucagura ndashaka tuze guhera mu mizi ingene uwo Sostene yageze mu Burundi gushika avuyeho naco ukidufasha zo gutahura urabyumva uyo muntu yari karigisha imakamba nibyo abimbariye mugabo yariko yigisha ngo agaciro k'umukozi w'Imana agaciro k'umwana w'Imana sibyo ingene ari umuntu akomeye afise agaciro mugabo kenshi adakunda kumenya agaciro afise agatanga akarorero ariko kandi amukozeko yavuze ngo yumvise umunsi umwe hari umukozi w'Imana ariko ashima mu isengero anezerejwe nuko Imana yamuteye iteka agatumirwa ku kirimba cy'umukuru w'igihugu akavuga ubutumwa bwiza agasangira na perezida ati ivyo bintu avuga ko byamubereye igitangaza gikomeye cyane sibyo urumva yerekana yuko abana b'Imana kenshi ngo batazi agaciro kabo
kuyo mukozi w'Imana rero atari gushima ko yabonanye na perezida cyangwa ngo bavuge ngo niteka bamuteye aca avuga ngo yaba ari we kubera we wamaze kumenya agaciro k'abana b'Imana kariko yaba ari yaba rwose Sostene ngo siwe yoshima ko yakiriwe na perezida oya ngo ahubwo perezida agize amahirwe ngo Sostene akaba ari wamwakira bakaganira bakagumana ngo perezida niwe yociye bugufi ngo ashima Imana ni ukuvuga Sostene yari hejuru ya perezida urumva ngo uwo muntu yashimye Imana kubera atazi agaciro kiwe ko mu bisanga agaciro kiwe kari hejuru ya perezida Imakamba niwe yavutse agaruka byigisha no muri ndi shengero yitwa Kanani ngaha kumutakura amatwa azumira inyuma y'uko abisubiyemo muri Eglise Kanani indwi kurikira niyo ndwi bamushoreza baramutwara nico rero yagiye gusambishwa ko nibaza yuko cyatumye avuga ati shaza yego nta bindi tirengana ibyo byo kuvuga rero ngo yazize ibindi bintu ntabeshe nta bundi buroro yatanze akarero ko ariko yigisha ngo agaciro k'abana b'Imana hanyuma azira karimi kiwe n'ubwibone avuga yuko wewe ari hejuru y'umukuru w'igihugu ari wafise agaciro kamusumba yego ivyo nivyo bakunda rero kandi yavuga ko ari umugenzi wiwe w'umukuru w'igihugu niyo mpamvu Sostene rero icya kabiri no icya gatanu Sostene anangana ati jewe amaviza yo kuja muri Amerika n'umuryango wanje wose ati yari yanasohotse ati mugabo ndanka mvuga yuko je twigira mu Rwanda Sostene ayo maviza yasohotse avuye yazananye he amaja nta viza ngira sinzi nuko aza n'ingene bayisaba none kugira ngo amaviza ashakoroka ubwo nyene ari uko uwo muntu afashwe arifise byo yagirizwa izo viza zisha akorera seya n'umunyamerika bari bafashe viza izo viza zavuye ingene abesha abantu ni kibazo cyo kwibaza ikinyoma mutupu icya gatandatu yabeshe yavuze yuko ngo n'amafaranga ngo kugura ikibanza aho ishengero rya Gaza zame ryubatswe mu Nyakabiga ngo vyakozwe nawe ngo bicishije ku bantu ngo biwe ngo bari mu mahanga ngo basanzwe bamwemera n'amavuta yiwe arabishe ayo mafaranga arondewe n'umugabo witwa Ruganza w'umunyamurenge kandi no kuza ayo mafaranga ntiyashikiye imirimo ya Sostene yaje agana Bishop Manase bagaruca kibanza yari yatanguje iryo shengero Sostene amafaranga yakuye icindwi yego cerekana ubuyesiko spirituel bwa Ntuzeye yavuze ngo ikiryoshe ngo ico Imana yamukoreye yamweretse ngo nuko yabaye mu Burundi ngo imyaka itari mike ngo ariko ngo atigeze haronka parcelle sibyo ngo ariko yageze mu Rwanda ngo yarubatse Sostene wubatse amafaranga ukuye reka ndakwereka cyo kubaka ashobora kuba yarubatse bwa bubeshi bwiwe yahamagaye umugore wa hano i Bujumbura hano sinamuvuga izina kuri w'umurundikazi bari basanga bakorana imirimo y'Imana muri Gezo de Zame umugabo w'umudandaza afise amafaranga yego yifise yego amubwira ngo namusabira ideni ngo amurungikire amafaranga igitigiri sinakizi neza ngo kugira ngo agure ikibanza yubake ngo afise abantu bari hanze ngo wemeye kuzoyamurihira ngo akayamusubiza vuba uyo mugore agenda atora amamiliyoni muri banki kubera yari afise arubwikira Sostene kubera yamwizera yuko yarazi yuko ari umukozi w'Imana yera kubera ubwo escrow abagirako amafaranga amaze kumushikako yarasubije ifaranga nari uwo mugore ayo mafaranga ariko aravuga yahawe n'abanyarwanda yakuye mu Rwanda ububandi yakoze sibyo akabesha uwo mugore w'abandi akajya gufata credit akamurikira amafaranga ubu uwo mugore ntareko yimyiza ibafu niwe yaciye ariha banki none so ariko ariha banki wenda wavuga ngo yarubatse ngo yarasenze Imana reka duce rero hano
tumaze kumenya ibinyoma. Ikindi cy'umunani nibutse cya Sosthene ko numva aramayobera. Uravyumva Sosthene ubwo wese bwo yagumagira mu isengero muri ibyo byo kuvuga ngo ni umukozi w'Imana akagomba gukonturuna abamusize amavuta yabona umuntu agiye gushikana icicumi gikwiye yaramaze kubamenya arabahamagara ati ngo hano kumbe ca kintu cyo kubesha ko yarose ubapote yagomba kugikoresha kugaza resikoka abantu akabwira ngo mwe icicumi mutanga ngo muzoze musanga mu biro ngo ndabasengere mu kimpe kugira ngo mutahane umugisha w'intumwa ngo muzoba muhejeje n'igihe hashitse mu Rwanda yakomeje gutelefona abantu avuga ati icicumi mwahora mumpa mubandanye mukibika ngaha kuko mwebwe spirituellement nije Imana yabahaye muri mpwemu Imana yarabampaye bagiye kubivumbura batevye yuko yababesha none ubone wari karavuga ko hari umuntu w'igitangaza ngo yirukanye hazivike n'agace bishimira ngo bari umukozi w'Imana ngo ari mu bantu bubashwe cyane mu Burundi yubashwe nani. Reka rero tugaruke kumure mu buryo bwagutse bwa kino kiyago cyacu ndashaka udufashe apotre kuko abantu ibyo tubwiye bamenya amayeri y'uwo muntu bamenya ubuheshi bwiwe yabaye mu ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ubwo yabandanije mu gihugu cy'u Rwanda n'uwo ari we ese neza na neza uyu Sosthene ninde yageze mu Burundi gute yageze mu Burundi ryari kugeza haza kuja mu idini yarinde yari umuntu yaje guhuka abanyamurenge benshi baje ngaha bahunze ugira yaje muri mission yivuga butumwa ugira yaje mu rugendo rwa evangelization bavuye ngo yaje kuvuga ubutumwa dusubira inyuma eka yaje guhuka abandi baje yiga afise ibyago byamutumye kuzina hanyuma igihugu kiramwakira haba impunzi nk'abandi hanyuma rero urumva yinjira mu rusengero abantu baraheza hano abarundi bari kujya gusenga bavuga ubutumwa igisirimba kiravuga umuntu babona ni sawa yiyestaruko nta kintu abonye umaze kuronka rero ko ahembwa muri gezode zabe niho acaba ntuze refugee irbe ataje mu ikambi aja mu muji urumva yaronse amafaranga yo gupanga inzu yabonye ingene umuryango uzofungura abakristo bazo ishengero zobikora nuko yiyestaye ngahe Bujumbura mu kiganiro yakoze harimo amajambo ubona ko ashobora gukomeretsa aba agateranya n'abana bari agateranya inzego muri buno buryo twereke iki kintu cyo kuva ko yasambijwe na renseignement ya service de renseignement n'urongoye urwego rw'igendereza yasambijwe n'abapeje asanzwe nk'abandi bose ntago vyabayeho mu icamaka aya ni bimwe byo kwikomeza mu kirundo bati umuntu yarikomeje bo bavuga ati umuntu turavye gihagarara afise n'igitinyira yarafise yosambishwa n'umuntu wese wese reka asambishwa general ntivyabaye nta vyabaye ibivugwa yuko yatanguje idini ho abantu amaze gutahura ko atari baritangura intumbero yari yihe uri kurabira abawe rero kugira avuge nk'ayo majambo yose ni yamwe mu y'ubwibone yuko ugomba kwerekana yuko muri byose akomeye none urashaka kuvuga yuko watanguje ishengero ryakwakiriye rikagusiga amavuta rikagusengera kwa pastori utari visionnaire waryo muri ministère de l'Intérieur atazina ryawe ririyo none wewe waritanguje ryari ngira ngo nuko ariko abibwira umuntu umenyesha makuru adashobora kuza kubaza yarikabibwira baje kwisimba nyene sabe niwe mbene we bavuga murungi sabe mugabo ugiye kuraba none eske yabi ushima hari ubwenge budakwiye neza eske yabivuze yuko yibaza yuko nimba ari murungi sabe nyene abigumiza hajya hagati y'abari babiri ndiyabona ko reka birokodinga twese tuzovyumva ico kinyombo ahubwo nyene intumbero ubona ari yewe ku bwawe ntayo yagombye yikundwa akaze ku banyarwanda kuko yavuze ngo hari umuntu yamubabaje ngo yatumye yandika igitabo ngo citwa kubohoka nimba ari kubohoka ngo mugabo uwo muntu ngo agombye kumuvuga kubera ngo muri no minsi bayogoje mu Rwanda ngo azengereje akarere kose kandi ngo yaranyansa arantoteza ngo n'umuntu aho agaza ahantu ngo ariko atoteza no kugomba kumara ubwoko bw'abacu bw'abanyamurenge yafatiye kuri ko biravugwa urabona ko muri izi dosiye za geopolitike y'akarere
urabona mwaba muriko murazimbatse yego kandi ntituhuza n'abanyarwanda ku bintu bitari bike akabona ati aha nicaye rero ko ngiye kubona umuntu kandi Sosthene ikintu yihenda ko n'ikintu yibaza ngo abanyarwanda baranyaga oya ntivyari sivyo oya izi ni impari za politike z'imirongo y'ubutware gusa n'amanalize y'iwanje donc acavuga ati nokwerekana ko urya muntu nanje ndamwanka yego canke hari ibintu yankoreye bitari byiza anziza u Rwanda kumbura u Rwanda nte gusa nobura ibere rumpa nako nanje nkaryoka ko bukebuke ati canja kwibere oya suko bizogera oya wapi nica bikoreye kugira ngo na bene wabo urabona yuko hari abantu birirwa baravuga ku mbuga ngurukana bumenyi yuko igihugu cy'abanyamurenge cyabonetse bumve yuko kandi hari umuntu w'umwanzi wabo yitwa Mbayahaga uwo muntu urumva nawe bumve yuko yifatanije nabo kugira umwasi umwe bahuriyeko nk'ubwoko Sosthene arabesha nawe igihe babivuga barazi yuko je ntari umwanzi w'abanyamurenge cyane sindi n'umwanzi w'abanyarwanda nabonye no mu manza zawe abanyamurenge bari nabenshi murafashanya mubanye neza ivyo aho yakamye ishuri kabisa yakamye ishuri yego umurundi yabibonye canke umunyarwanda yabibonye ashobora guhora avuga ati abarundi by'ukuri barahemutse naje ndabivuze kubera nanka yuko abantu bamira ibinyoma umuntu akabinyegezamo nk'inda mwibutura batamuzi ejo ntibamenye ingene uwo muntu akora bose Sosthene ikinyoma cyo uzokimenye bizogutwara igihe kirekire amayeri wumva wavuze ni menshi afise amayeri menshi cyane mugabo ambabarire wanashaka nanjye sizagomba kumuvuga uko mugabo kubera niwe yatumye ndabivuga reka ndamubwira abantu bamumenye yego naye ahandi hoho u Rwanda ntiruje ngaho ruvuye ngo rufise umuntu w'agaciro rutunze ngo yabaye umuntu ennemi de taille ku gihugu cy'u Burundi Sosthene nta kintu bijya bintu yuko atazi no gusoma no kwandika biteye amakenga ahubwo ushaka ufasha ibitabo vyandika gute apotre ko twumvise ko bishobora n'abazi kwandika nta bitabo yandika kuko nta vyiyumviro vy'ibitabo ngo bikorerwa muri Kenya agenda kenyegeza inyuma ibifuniko vy'ibitabo vy'abandi agakura ko ifoto yo wanditse agashira kwiyiwe agahindura ururimi naguhaye akarorero kujya ku ntuze uriya Samuel Magesi w'umutanzaniya yanditse kiye gitabo cyo kuvuga ngo nimba ari ishano ryagwiriye isi akabivuga mu Giswahili Sosthene agaca bihindura mu Kinyamurenge bakavuga ngo ni igitabo yanditse abasomye ico gitabo hakiri kare bakavuga ati oya iyi gitabo bahindura ururimi gusa nawe niho ariko ibirimo twarabisomye mu Giswahili nibyo ubwo rero nk'abandi bagura ibyo bitabo urumva ko babikoreshereza muri Kenya umva sinawe abikora i Kigali nyene abikoreshereza muri Kenya bikaza mu Rwanda hanyuma bakabirungika hirya no hino ku isi bafate yuko ashobora kuba ari umunyamayeri nyene mu icamake ko bari kubabesha mwe mwayo mayeri y'ibitabo oya narabeshe kuko yavuze yuko amafaranga yaguze ivyo bitabo yagurishije ivyo bitabo ari yamufashije kugura parasera no kubaka sivyo n'amafaranga yabesha umuntu ngaha kugira amufatira ni credit muri banki w'umurundi umurundi kazi hanyuma amubwira ko azoyamusubiza biciye mu bagenzi bavuze muri diaspora bemeye kumurihira none yararonse suru ishusho nyabaki rero kuri uno munyamurenge kuko hari abaca babaza ati noneho abanyamurenge bose ashobora kuba oya si bose arabantu babeshi uyu muntu abantu bamwakire gute ico ntaco noshigikira vyo abanyamurenge usaba benshi bose burya nta muryango bura akagugu umuntu arabumwe akaba nta muryango bura akagugu mugabo ntawe uca mufatanya n'abandi banyamurenge abanyamurenge benshi barimwo b'inyankamugayo barimwo n'ibi bintu abantu biri barabenshi utazokumva ico babivuzeko sivyo yego kuko nibutsa akantu uwo mugabo ntuze muteti mu kuvuga ngo Imana yamuhishuriye ko Sosthene abaye umwapotre yavuze mu isengero barabyumva abo mu isengero nta kinyoma cyo ushatse uja kubaza yavuze ngo Imana yamuhishuriye ko Sosthene ngo ari umwapotre ngo atumwe gukora nk'umwapotre ngo umwe ngo si umwapotre ngo kubujya ngo bagitwaza n'amasasu
abo ba apotre ni apotre bumeze gute bumeze gute haya ni bumwe ni apotre bumeze gute reko yavuze Mutete yego vraiment ngahi Bujumbura imbere y'ishengero ngo apotre rose ngo sinka bwabone bwa gitwaza n'amasasu ngo bobo bwari original nawe ari pirate wakoze nivyo ni murumvikana ni apotre Izori Mbayahaga twagarutse kw'ico kiyago kubera twabonye muri kino kiyago yagiranye uyu Sosthene yagiranye na Isimbi TV yakugarutse kavuga yuko mu batumye yo yuba yirukanwa mu gihugu cy'u Burundi nawe mu ruhara ahubwo nagoma fatira hano hantu nyene uruhara rwawe muri 2015 rwari uruhe kugira ngo ube wovuga ko umuntu bo mwirukana mu gihugu ushaka kuhambira n'ugubu kugira ngo bofata ingingo jewe ninde kugira ngo mbwire igihugu ntirukana nako byoshoboka ibyo ubwa mbere sini mu rwego ndore bijejwe sibyo hanyuma jewe ubwira gute yuko novuga ikintu kikamera nk'itegeko abantu bogitohoza bagasanga ntaco umuntu azi wapi barabesha kugeza aho umuntu amwirukana mu gihugu arabesha pe arabesha yabuze ico yigo vyose sibyo arondera impamvu yotanga yego asanga Mbayahaga muri iyi minsi n'izina n'ishusho ryiwe ryama ku binyamakuru vyo mu Rwanda no ngaha hose ati kandi ko umuntu bivuga yuko abangamiye u Rwanda akabangamira n'abandi bantu batavuga rumwe ngira n'ubutegetsi bwahariye novuga ko ari we yatumye bagirukana vyokunda ariko Mbayahaga nta bubasha nta n'igihagarara afise cyo kuvuga ngo hari ico yokosha ubutegetsi gukorera nawe ngo wirukane naka cyangwa gukorera ikibi iki n'iki abanyarwanda hanyene tuvuganira nkaba ndahejeje kuvuga nitahi amwiye umupfaso nti arika ushire ku mutsima ndaje yego ububasha bwaje bugarukiraho naha ni muhira nta bindi none umuntu je Sosthene ko numva abaye Sosthene byukuri je mbona higaniro ntabwo nese ndamuze mu biganiro ntabwo nese bwanamubone ngaho ku ma televiziyo mu Rwanda ubwo mbonye umuntu yatumiwe kuri Isimbi TV n'ikimenyesha makuru kinini oya urumva navuga nti uko biri kose umuntu ashobora kuba byukuri yaragiriwe nabi na Apotre Mbayahaga cyangwa se n'abarundi muri rusange je ndakubari ibintu 8 nari navuze gasharireho kimwe Sosthene akaba yumva ko ari cyunabeshe muri ivyo bintu nagaruke kuri kamera azobwire Sabe n'ubundi azoca azanye certificat d'ordination y'ubuapotre ni sawa yego acha zasubire yemeze yuko ari yatanguje gerezo des âmes je ntangorana sibyo yego yongera avuge ibyo bintu by'ibitabo yandika kuko mu kwandika igitabo urakoresha imashini wategura cyangwa ugafata impapuro naza n'amamanuscrit yabyo yerekana aho yateguriye ibyo bitabo abanyarwanda bamwakiriye gute kuko urumva hari naho ushobora gusanga ari naho ufashije bamwe mu boba n'ibyashikiye mu Burundi kazi nibamenye ngene bamwakira mboga ibyo namuvuze ko byose ntacyo namubesheye reka warashaka muri bya bintu byo kugira ngo umuntu ntateshe agaciro abantu kuko hari umuntu akora ikintu atagaharuye ingaruka zacu sibyo hari igihe yibaza ngo yavuze ibintu gutyo biragurutse ntamenye ko ingaruka zabyo zimugarukako ndetse zigacafuza cyangwa zigatera iceyi zigatera n'umutima ubabaye umugore n'abana sibyo kuko nk'ibi byose tumuvuzeko ntavyo bari bazi sibyo byari mwibanga benshi bari bazi ko ari Apotre yasengewe nyene umuntu nk'uyo Kameme haba amaseremoni akomeye abandi ba Apotre bagahaguruka bakaza bakabumva bose bashobora bamenya yuko ibyo bintu bitigeze biba ari byo yihaye sibyo yego none ikindi nacyo akaja kwibeshera yuko ari watanguje gerezo des âmes ivyo boca bimenya yuko atari byo none ikintu cyabereye ku mugaragaro no gutanguza idini n'ikintu gikomeye yego none abari bazi yuko ivyo byose ari byo uno munsi bagashamo bati finale marabesha kumara amazi umuryango mu icamake none umudamu wiwe arenga niho bazoba bati umugore wa Apotre ga umwe yabwiha tiwa mu Apotre yigira mu Apotre abana bibaho bigana bazo batisha
twarumvise Apotre Mayaga avuga kuri zo wawe ibi nibi wa bya bintu rero wanyu nta kuntu n'ibintu bimwe tureka kubo gusondera madamu wiwe no kubw'impuhwe z'abana biwe hari ibintu bimwe uca ku masonga utavuga cyane mwisha makaro n'ibindi urumva byari umuntu yokunjira birahari pe birahari mbwa bizomuva niyabandanye niyazana ibindi by'ububeshi nk'ibi akeneye ko tuguma duhanahana amashuti ntagora kindi mu infatigable ntagora urefatiga nturuha reka nuko reka tuzohangana hanyuma kandi uhanganisha ukuri jewe ikintu ntazokora ndamukorana na kimwe sinomubeshera oya uko biri ko mwe icomeye cyoco nico ntamuziko yantumye kuja ku kirondera yatumye uja ku kirondera nzokirondera ariko mugabo yarabeshe abesha kuva atangura arinda asozera abesha rero nibaza yuko ku myaka afise urabona umutwe utanguye kwera impande zitari nkeya hari hagaze yuko ico kinyoma agicira akavuga ukuri kuko abana bariko barakura hanyuma bakazogera kabi bati amaherezo y'umutama ariko twumva kera ibyo yakoze yarangije neza ahandi ho nta sositene aya no kuri ujya ntiyoja ku binyamakuru nka bya Simbi bagiye kunegura abantu nibaseka batikwije yabyaye ndabakwaje banegura batikwije yabyaye ndabakwaje banegura batikwije nuko babivuga ubundi hoho ntacyo bivutse hama kuba ntuze Pacifique yaramushigikiye Pacifique nawe arabigiye kuva muri za 2015 2014 daye ibintu byo kugumuka bitanguye je nari navugira ku radio nkuko ugenda namye n'umuntu abigwanya bakaja kuri repe akaja kuri rema bagumura nanye nkaturuza nti nyabuna barabahenda mu bantu kuva ico gihe rero nibaza yuko yashangira umwasi wiwe ariko mugabo na wene ico dupfa naco mupfa reka nukuri uhagararira je Pacifique naco dupfa titwiganye sibyo ntitwigeze tubana ngo avuge ngo hari ikintu namwononera atsitayeko sibyo ntituva hamwe abavyeyi bacu ntacyo bapfuye nta manza bafitaniye gusa politike yiwe n'ibyifuzo byo n'imirongo akorerako nivyo bidahuye n'ivy'iwanje ivyo navyo mu bantu bafise maturité si ibintu vyotuma umuntu apfa yankana n'uwundi reka mugabo ico yabeshe nawe yavuze ngo posostere ngo yaramukoze ngo yubashwe cyane mu gihugu Pacifique yari ko yumva yubashwe cyane yarigaza asengera kwa sostere wa mugani nawe ari kubara hasengeye ku muntu yubashwe akamusenga akagati ngo ndambihe kwibiganza niwe mukozi w'Imana yarabikoze siko byo gusukana acha ngo mbahaga murabizi ngo umukozi w'iperereza ngo mubimenye ko Pacifique yavuze ariko ndakubwira uya kandi ariko arabyumva sibyo burya Pacifique yarazi yuko abantu bose batavuga rumwe nawe badasanga iyi agenda nawe bose ari abakozi b'iperereza ashobora kuba ariko yimvira abarundi miliyoni n'imiliyoni zitari mu murongo wa Pacifique zose zikorera iperereza none hari gishashe yavuze zitegereza kumenya amakuru batazi yuko kandi zikayatanga je ntari mu murongo wiwe nukuvuga rero ndibaze ngo nice icaye ngo gukorera iperereza ngo nice n'ubutwari kuko umurundi wese ahari agomba kumviriza ikintu coza kibangamira igihugu ciwe akagiha inzego zibijejwe sibyo ijisho ryabona ikintu ndavuga ati umuntu ndabona umenga ashobora kubangamira umutekano hano akabitanga burya imbere yuko abasoda n'abapolisi baducungerera umutekano ubanza kuwicungerera wenyine ubwawe aho uherereye wabona hari ibikunaniye biguteye amakenga ukaziyamaza rero ntiyibaze yuko abakozi b'iperereza ngo yobaharura akazobashobora n'abanyagihugu bose yego
kuko bose batanga amakuru aho babona kuko umuntu abonye kitagenda neza akabwira nyumba 10 nyumba 10 akabihashe budokarati cyo dokarati akabigaza ku zone barabihererekanya ayo makuru yose agashamenyekana yego mwini mvugo rero takwirirwa aravuga ngo ni bingo bya bindi bavuga ngo ubuzi catuka inka yituka icebe kuza kuvuga yuko ikintu nzi ko ari uko ndumukozi w'iperereza nemo ndi muri majority uri mu bandi no bandi muri majority uri mu bandi Apotre dusozere muri buno buryo rero uko biri kose hari abantu bafise ico bakuyemwe buno makino kiyago tuganiriye uyu munsi hari abantu bashobora kwikika mushiza kwere babonye naka ari muri kino kibanza ari nadugira kuri naka biraza gukunda canke ari nadugira mwabino bihe biraza gukunda ni yihe message woha abavuga butumwa cyane cyane n'aba bandi babinyegeje mu mashengero n'abandi baza babyiyitirira umwenye gihugu wo muhuwe butumwa ivyo Yesu Kristo yavuze nta kizohinduka yaravuze yuko mu minsi yiherezo mu bihe byanyu hazokwaduka abantu benshi bigira abakozi b'Imana bigira n'abavugishwa n'Imana ati mbere rimwe na rimwe muri bo hakabamwe n'abakora ibitangaza kugira ngo bayobye benshi babazimize mwini mvugo rero umuntu kwiprokrama aje kuvuga ngo n'umukozi w'Imana bihagije abantu bagerageza baze bararaba ingeso zigenda nabo bantu niho bazomenya ukuri n'utarukuri abantu bagire umwete wo kuzura mpwemuyera ariko buzuye n'ubwenge isi turimo gisaba gusenga uhumirije gusa gisaba gusenga wuzuye ubwenge kubera iyobowe n'ikinyoma kandi ikinyoma kenshi kiza ciyametse ishusho y'ukuri kugira uzokivumbure rero yifo kushira ku munzane ivyo bintu byose wumvise kabaransi ibyo bintu Apotre kumbure nibaza ko abarundi baremye n'abandi bagukunda nibaza ko baremye utagize uruhara mu kuruka oya wapi ata muntu wagiriye nabi oya ntawe nogira nabi ubikwiye nkabona ko avuze ikintu kibi yokorera igihugu cyane ivyo ndabivugiye no kumugaragara ivyasoze ntavyo nakoze mugabo wundi nubona ko rero mafise impamvu yuko umuntu yogira uruhara kugira uwo muntu bamubuze gukora ikibi wakibonye ko kihari no gutanga ayo makuru ntiwoyigumiza y'umuntu azashaka kubesha ivyo ukunda oya igihugu kiza imbere yego ubucuti n'ubuapotre buzu bwa kabiri mugabe igihugu imbere rero muri ico gihe ntiyagira umuntu yo kwibaza ngo binteye isoni ngo kubera ngo bya oya eka ni mufise imigambi mibi yego kuri jewe ku gihugu kuri bana sinzogushigikira nazomushigikira oya ni wavuga ukuri yego zokuryama ko bagomba kunsindeko soba muri kumwe mugabo kaza gufata ikinyoma yego gishobora kwicisha abantu gishobora kuyovya abantu yego ngacumva ko ari cyo sinzokubikira ibanga bakoze cyane Apotre ndagushimire cyane kuri kino kiyago duhaye ndanye n'abakenguruki kumbure nitwagaruka tuzogaruka tumaze kubona n'ibyavuzwe muri commentaire kuko abantu ntibaza kubura ibyumviro baza guterera oya nibiyagira hambavu yaho nasose nari gihazogira avuga ati nanje ngaha yambesheye naho kumbure tuzobirabira hamwe byiza ahubwo mwoca muharinka bafise nimero yiwe akakiraba mu bambere kugira n'ibyo ari ibyo asubiza bisubize n'ingoga hanyuma tubanaye tuyagira abantu muyagira abantu yandagushimiye cyane rero Apotre buryo bwiyaguye cyane nizera ko n'ikindi gihe twashaka kuyaga nawe tuzokuronka genda hari murakoze cyane murakoze cyane rero mwege mwese mwakurikiranye kino kiyago uko bikose hari ibyo twayaze bifise akamaro kuri wewe ariko n'ibifise akamaro kuri mugenzi wawe biba ari byiza ko utanga ivyiyumviro muri commentaire hanyuma tukazobisangiza bagenzi bacu n'abagenzi bawe muri rusangi ubwo rero nimugire ibihe byiza cyane Imana ikomeze bahondagaze ko amahoro n'imigisha turabakunda cyane bye bye naho ubutaha